Davina arafise umubano mubi cyane cyane rero abagabo bijya natahure Alvin NAT yarafise iki yashaka Alvin agende kubomora banki yashaka Alvin agende gusopa abantu imifuko yashaka Alvin escroka abantu abe mu buzima bwo escroka ubuzima bwo guhunga yinyegeza abantu adashobora meme no gusohoka ahantu kwibarabara. No, ifo ko babitahura ubu Alvin aravuga ati jewe ubu ndafise amafaranga ubu ndashobora kubeshaho umwana wanje nkamuha ubuzima ntigeze ndamuha uwo mupapa ni mubi vy'ukuri. Ariko umukobwa Davina avuga ati ivyo utamufashije kera ubuje kubimufasha kabo. Umwana arakeneye papa, umwana arakeneye mama. Ivyo vyo kuvuga umwana ariko arakura hazogera igihe umwana azomusaba ivyo watomuha mugabo se yomuha. Ifo ko baraba le futur apana ko twicara turiko turaraba le présent tukaguma turi kuri kahise ni kubaka kazoza kahise ni kubaka kubo. Alvin muvyo yavuze ko Davina yagombye gufutisha izina ryiwe kuri extrait d'acte de naissance y'umwana. Iyo nyifato ya Davina nimba ariyo yakira gute? Wiriwe cyangwa muramutse bivanye naho muherereye ndababwiye kuri micro ni jewe nyene juste le cadre for Marsa Black Marshall Black behind the camera mwitu musaza ndabakwiye muri ndabazanaga turi muri Capital Garden Parike kwa kurani turi Gitega kwa Nelly Nadia Hakizimana umugwiza tunga kwa kuri ahantu uno munsi bantu b'Imana tuza kuvuga ibintu bikomeye cyane mwamubonye ndakuramutsa NELLY NAT. Ndambucana nizera kumeze neza turashimye ahantu kwajyoshe wabibonye gute jewe numva umenga ndi mu yindi mudi kabisa ni muri Eden yego wow kwine mvuye bidasanye NELLY NAT dusanze ariko yihereza amata kumbe amata ko bavuga ngo na yabana namwe muri ikivuguto je ndakunda ikivuguto cyane ifisi wawe turi mu gihe ku munsi w'ejo ari tariki imwe umunsi mukuru w'abakozi ni kibanza twabonye cyagendewe n'amashirahamwe atandukanye ko vyongeye twaronye na Holy Travel iza ngaha ivi Bujumbura ikaza ngaha byari bivuze iki kuri wewe? En fait jewe akibimbwira nari nzi nivyo gufisina nyene kandi rero yarantelefone arambwira mu boss Richard yarantelefone arambwira ati Nelly kandi boss Richard uriwazi ko ari wewe wamaye na contact ego rero aratubwira yuko ashaka kugira ashaka gusohoka Bujumbura ahimbaza umunsi mukuru abakozi bose bo mu Rumonge b'Ibujumbura b'Igitega Muyinga Ngozi bose bahurire ngaha Igitega. Mwarambwira ati ikibanza dushaka gukoreramo ni kijya ciwawe nico tubona yuko twoshobora guhimbarizamo kandi je sinarinzi ofete yuko ari kuza banwe bafungure bavuga amajambo ashimira abakozi abahe utuganuke ofete je narinzi yuko bashaka kuza bashike bace bafungura hama bace babandanya ivyo vyari mu mutwe mugabo urabona ukuntu vyabaye bambe vyari vyiza cane nukuri vyari biryoshe abakozi bari baberewe barifotoza muri jardin kandi hanyene ni urazi ko ariho bagiriye urubanza muri aka gasare gato ya kimigano kamategura urabona imigano n'amategura n'ibiti gusa karimwe ibintu kamwe n'ibishayote raba ibishayote n'ivyo bigakikije n'ibiti urumva inyoni nazo ziguma ziririmbira kuko ubu dusigaye dufise inyoni nyinshi ngaha yego inyoni nyinshi ziraza zimwe zikibera mu mashugwe kubera ziguma zinunuza amashugwe izindi zikaguma mu biti ziberaho hariya hose niho zibera so bararyohewe cane vraiment baratamvye baravuga amajambo bari tranquille ata wundi muntu abinjiriye bagende barabe ku mukubito kandi barabishizeko ego niho wamenya ko ari ngahe wanje Queen poem idasa haru ahiga heje ahantu watubwira ukamenga ibintu vyizotwara imyaka myinshi bivuze iki we nk'umu entrepreneur kubona idoto zishika ukiri mutuku andukana ibintu vyiza cyane kuko turagiye kandi no mu muci
nukuri kubona ikibanza gitangiye gurumbirwa n'amashirahamwe ahatukana ibintu vyiza cane na dernièrement haraje abantu bo muri FIDA barahakorera urubanza ka reception bararyoherwa baca barahashima nabone turabashimira cane n'abakiriya bacu umva n'abandi bantu tugiye no muci imanza dufise jardin niniya abashaka kuza gukota ubu n'amatante bizobasaba kuko iciri yageze bizogusaba gusa intebe n'utu tugirande hejuru hamwe n'akanuze n'agapodium k'abamarie nta bindi bisigaye ucugarama muri jardin uko ushaka twinjiye mu kwezi kwa gatanu ego mu nkuru iri kuravuga muri uno mwanya Nelly hari inkuru iri kuravugwa ijanye na Alvin n'uwo bavyaranye yitwa Davina kubijanye nuko Davina ngo ashobora kuba adamuha umwana mu gihe Alvin yifuza gufasha umwana urukundo rw'abajya abantu wararukurikiranye guhera kera bajya abantu narukurikiranye ariko arabibona by'abana umwe wese afata kariyere yo yaba yo kuririmba canke ibiki kuvyarana muri entertainment Davina yarari muri entertainment Davina je muri entertainment atwariwe abanye naye Breeze ariko tukiri ngaho nyene Alvin yavyaye abana benshi kubona ubu ageze ashaka gufasha abana bivuze iki kuri Nelly Nat en fait je urabizi ko ndi icerekeye umwana jewe ndi sensible gose urumva Davina mu bisanzwe ntitwinjira mu bena Alvin ko babanye Alvin bari bose bari abana bose bari bashushe nyene na Alvin yarashushe kandi urumva abana baba adolescent n'amadolescente bahuye bagaterana mada urumva ko tous les jours umwana aregwa n'abavyeyi b'umukobwa kandi urumva Alvin ntacyo yari afise tuvugisha kuri yari afise iki utujere gutyo twagutyo naho yagerageza kugira iki Alvin yari afise iki vy'ukuri yatuvugisha ukuri ko yari afise kuba hafi mu Davina Davina uramuzi ko urazi ko ari umusazi wowe urabizi ko ari umusazi Davina by'ukuri Davina urya urabaza Breeze yagowe hanze sinzi ko bakiri ko bana byose ngo ngaha ndazi ko azoca aja mu TikTok ngo ashaka jewe sindi level yo gushurana n'abarya babanze barondera ivyo bakora hama bazoza banyishe babanze kwanza bamenye no muri regide zo bagira amazina yabo baze barariha amazi n'amatara jewe nzoza ndabishura na ibintu vy'uko abantu bose ngo Nelly yamvuze anyishura agenda kagira iki nzokuvuga ndakubwira amakosa yawe ushaka ugenda aho ushaka ugira iki iri entertainment wagize amakosa nzoyavuga Davina arafise umubano mubi cyane cyane rero abagabo none muri Buja Music Awards niyagiye hejuru ngo bahaye ngo awards ngo ntuzeye ngo bahaye ngo awards Joel agaca agenda kubizimya agaca gukubitana kuri stage abantu hari umuntu atari umusazi atari ntibazi ko afise ikibazo ariko rwanira urugo rwiwe usanga ariko rwanira umugabo yumva ko rero mutambukanyi wa vrai atanditswe ariko barafise icibuzo cy'urukundo bagi bacubatse mu mitima yabo umutima ko ari inyama hari sima na ferabe tuzijayo jewe n'ubu ndasubiyemo Davina na Alvin bavyaye ari abadolescent bashusha amaraso hama Davina umwana acaregwa na mama wiwe yarewewe iwabo Davina wenyine iwabo ngo yarakubitwa agasimba n'urukuta ngo agenda kwirarira mu igeto kwa Alvin mu buterere mbani mu buterere mbani hehe none ntabona yuko ivyo vyose yagiye aragira umwana n'umuyinosa umwana ntazo kuba victime y'ivyo baciyemwo na ntuzeye bwari ubusore bwari ubukumi ikintu cyo gukora umwana arakeneye papa umwana arakeneye mama
uzanye ngo Alvin ngo ntiyafashije umwana, ngo Alvin yagumye ata umwana, ngo Alvin ntiyagize iki, ngo Alvin ibiki. Twebwe navyo tuzi ko hari n'abagore babeshera abagabo, hari abagore babeshera abagabo. Rero ikintu gihari ngaho nuko barakuze, nibicare bavugane neza, hama Alvin kuko malgré tout naho biki urya mwana wiwe azokenera kujya gutorana ko umuhungu azokenera itongo. Rero umwana niyo yabwira mama ndakuze sohora, azomusohoza iki? Azomusohoza amalive yo kuri TikTok? Ngiye umwana azogenda kumusohoza buko ariko arakura. Umwana aribaza ko yababa muri 10 ans neva bintu ngivyo sinzi, arakuze n'umusore. None urya musore wiwe azogenda kumubwira, niyo yambwira ati mama jewe nshaka kwa papa, rega azobimusaba, nshaka kuja kwa papa, kumbuza kwa papa. Hari n'umunsi umwana uzokumva yiyivye aragiye kwa papa wiwe, kandi abwira mama bati jewe sinshaka kubana nawe. Ega bana je sinzi, abana mu bisanzwe jewe nico gituma nabandi ko ndabwira abantu umwana hari ibintu ukwiye kugirane kuba attentionné iyo uri kurabikora, kuko abana burya balobserva, ntavuga arobserva agashira mu mutwe akaba calme. Mugabo iyo hageze kandi arabona ko mama ariko arakora ikosa, papa ariko arakora ikosa, mu mwana aribera umucamanza akifatira ingingo. Wotangaye bagiye mu butungane ariko arasaba ko umwana azaramubona. Wotangana umwana avuze ati je nshaka kugumana na mama, nshaka kugumana na papa. Ariko aravuga Davina yuko yigeze kuja mu bibazo by'amafaranga, Alvin hakumuterera agacaca gukesha mu mafaranga. None Alvin yari afise iki? Ngo amafaranga yo gukesha? Nta yari afise, yaravumba. Alvin n'amahera yigeze agira yo kuja mu mamuruze. Alvin turamuzi, Alvin umuntu iyo hataba ubuyu wayibwiwe Alvin no kwigira ko yize muri maternelle canke gardienne atigeze yayiga, yivugisha ibifaransa vyinshi, avanga avuga ibifaransa agaca yatira attention yabajya abana bo kumutanga. Alvin yatangiye gucengetera, atangura gucengetera mu bana babatunzi. Ega wicare kamungwe umera nk'ingwe. Alvin urya niwe yigize, Alvin niwe yagenda yipendekeza akashaka kwifata neza, kwita ibipambo yiwe yaguze make yamwisite, bakamubona hariya kumutanga ko ari umwana nyene wabo afise amafaranga. Alvin vraiment jewe ndibuka Alvin tugira ama live dutangura kuri Instagram na ba NELLY NAT muri thread hari. Tumuramutse NELLY NAT atugirisha ma live, tugira tuja kuri platform ziwe, aratubrandinga kwera, aratubrandinze muri diaspora 2020 kubera hariho covid iga confinement baca bagira, twariho twaciye dutangura ama réseaux sociaux, TikTok zitanguye. Rero cyo gituma ntamugirira ishavu, ashaka kuvuga ati ngo neri wewe ngujya we yavyaye bangahe, ntaco sinavye sindavyara, kuko mu mategeko y'u Burundi kirazira kuvyarira muhira, suko bimeze. Kabona aravyaye Capital Garden Park, bagwa amashimeshi neza muyashiremo muri commentaire ayo mashi. Aravyaye Capital Garden Park. Ariko Nelly iyo ofete ndiko ndavuga ko ndaza aravuga ati ngo navyo wokumva ngo ntuzi ngo by'umwana ntuzi vyiki, bajya bavyara abana bakabata, nibaba batwaye abana amezi 9 ntibaba bumvise igise. Hega kuvyara suko umuvyeyi, kuvyara suko umuvyeyi ribangaha abana birirwa bariko baherera mu babarabara, tubaca ko tubaha amafaranga, tubabwira ndi muzi babagaburire. Ntibafise mama wabo, mama wabo sibo babavyaye, ngira aba peut-être baratubwira yuko bo bavyara babikira Maria canke bo bavyara Yesu, bavyara abana nk'abandi. Kugira umutima kivyeyi n'ubuntu, nigabira Imana iguha, kandi yiguha urayishima. Nayo uje ngaho ngo sinokumva ivy'umwana, je ndiko ndababwira ati nibicare bavugane, umwana arakeneye papa, umwana arakeneye mama.
ivyo vyo kuvuga umwana ariko arakura hazogera igihe umwana azomusaba ivyo watomuha mugabo se yomuha ifa ko baraba le futur apana ko twicara turiko turaraba le présent tukaguma turi kuri kahise ni kubaka kazoza kahise ni kubaka kubo bijya natahure Alvin NAT yarafise iki yashaka Alvin agende kubomora banki yashaka Alvin agende gusopa abantu imifuko yashaka Alvin escroka abantu abe mu buzima bwo ku escroka ubuzima bwo guhunga yinyegeza abantu adashobora meme no gusohoka ahantu kwibarabara no ifa ko babitahura ubu Alvin aravuga ati jewe ubu ndafise amafaranga ubu ndashobora kubeshaho umwana wanje nkamuha ubuzima ntigeze ndamuha uwo mupapa ni mubi vy'ukuri ariko umukobwa Davina avuga ati ivyo utamufashije kera ubuje kubimufasha kabo abimufasha gute yarafise iki we nawe uri ariko mugihe Alvin atabafise vy'ukuri yarabwiza ukuri Davina cyangwa yamuvise atamubwiza ukuri none ariko Davina arababara ingene atamera ariko Alvin agakeye none ubu ababara iki ntari ku mugabo John yaravuze ko Davina agikunda Alvin Davina nigeze areka gukunda Alvin kandi ari ku mugabo abo bafatira muri hotel uno musi Maria Jarejo baryamanye n'aba ex babo ntabari nta matangazo yegera ubona kuri zaje imbere bavuga yuko umugabo rero yirukanze bamubuze umusi wa mariage ngo yagiye ku mu ex wiwe ngo niyo yigiri kera barasomeza baguha umutsima nini sinacumvye ubw'ibigori cyangwa ubw'ingano bw'ingano ndabukunda gose ndakunda ubugari bw'ingano uriko urabidusigurira no turi 2026 nzi ko umwana abana bubu babona ibintu ku marezo sociaux bagashaka kubaho ubwo buzima umwana azobora ingene abandi bana babayeho neza ariko akacabona ko papa we wahari aho akacamva ko mbona papa we bariko baragwana ngo mama ariko aranka kwaja ko papa we ejo azotoroka agende kandi bya bintu ngo nzoca ndakuvuma imivumo Yesu yarayikuye imivumo Yesu yarayikuye biriko biza kuri ni poem bidasanzwe ariko uravuze ikindi irindi jambo rikomeye uravuze ijambo rikomeye ati Davina aracakunda Alvin mu gihe Davina bari ku mugabo Alvin nawe babwira divorce naho itarabasinye uko rukundo umva ruba rumeze gute ubwo tugomba guca intege Ibreeze Ibreeze nakunda Davina yaciye kinini Ibreeze adakunda Davina yageze no kunamuhunga aragenda ivyo sindabivuga Ibreeze azovyivugira ngaho misi yahera je narabivuze ndavuze nawo je Ibreeze ariko aranyingiye sindabivuge ndabireke Ibreeze aragowe Ibreeze abayeho ubuzima bubi bw'amwana Ibreeze nani bucaro vama yashaka kurira ariko ubuzima Ibreeze bubi obamwo yobutewe na Davina Dose ubuzima bubi sivuze abayeho ubuzima bubi bw'ibibereho arabura ivyajya haba no abayeho nabi mu mutima mu mutwe none uheruka kumva indirimbo Ibreeze yakoze ryari tubwire aramuvurugira akazi arigira secrétaire arigira nde agashaka kumuherekeza ahantu hose akamwononera amakontra yiwe harageze igihe Ibreeze ahunga aragenda no muruze kuba muri miriware yarahatohoje aragenda aramusanze noneho kuvuga ko batanditswe Ibreeze aguma mwihoma ko gute ariko iki Ibreeze atamwandikisha igihe bamaranye ntukizi ko atamwandikisha asinye arebe bayita Redomoro niko bayita asinye Redomoro yo mana yo ndi mu kiyago mutu keneye jewe rindira gatoya turi mu kiyago barazitunganya biriko biza kwindi poem bidasanzwe uti Ibreeze ahevya Davina yobasinya Redomoro ahevye canke agize eta civile watahuye Ibreeze agitsinye eta civile na Davina ho cabi
aredomoro yiwe bene uko aredomoro gisigura iki mbega ntibavuga ivyo ntazi isigura ivyo nyene uvuze ariko yeve uwo mushatsi wawe nuzali inkono zanje nkaruri uriko urabitubwira aredomoro siku ati wasinye urufu rwiwe yosinye urufu mu gihe agomba babane byemwe n'amategeko Igo bikomeza kuri point couple abitse vyinshi urazi ko nahatswe ryari nibo rivugisha bahabara iyo nkuru ugandago yo gaye ndakunda urusaku ariko naraye mpatswe gaye urazi kugira urusaku nyene neza rushushe rushushe urusaku yo umva umuhabara aradembeje ni madamu tekana tuyage mbwira tubanze ngo aradutwenza abakunzi mbwira urabona umuhabara n'ukuri je waradembeje ibiki sawa wa muhabara akaguma yandikira wa mudamu amajambo umuhabara agacabwira urya mudamu ngo uraza ngo turye ngo uraza ngo dusangire inkoko ngo n'umugabo turamusangiye uravyumva uko nyene nkambwiye ati madame mifoto y'umugabo wawe kubera yuko ubu ifoko nageze ndaposta nabo bagabo yego poste umuhabara ari kumwe niwo mugabo uravyumva igera abagore rimwe nabone baca baza bagaca banga ko abagabo babo bandagara mugabo w'umukobwa yandagare wasa je comprends kuko je navuze yuko abahabara ubu tudashobora kubemera yuko baza bararondera abagore bo mu nzu baburira indero rero aranakuma ifoto mugabo mu ma message bandikiraniye yamaye screenshot yama message bandikiraniye n'ujya mu muhabara hari mwizina ry'umuminisitiri cyashanga ajya yene urazi ko je ngunda guposta amajambo baba batukanye umuhabara ariko arandika kuko abari muri nzitwenza vraiment no gushira isoni ngira screenshot ngira ndayiposte ariko nari impatswe ngira ndayiposte muramwizira ntanaribonye izina muramwizira ngo uyu muhabara wacu ngo naka ngo naho ngo wibaza yuko ngo ndumwe ngo hariho n'abandi urabyumva ngira ndayiposte nashiye vuga ati mana nari ngiye nashika kubaha yesu uriko uranzanira abahabara baba bantu mugabo iyo maranye vemuso washugashirako naragashirako mukandi kashika kure naco ndabwira bampirase WhatsApp Urikomeje muhindi forme dose tuvuga ko NELLY NAT ari inkuru zimwe zibatinya gukora reka remesare sorave ya famille kare urumva niyo mudamu yarase kumbwira uwo mupapa uwo mugabo wiwe ariwe kuko yavuze ati nka mu ifoto NELLY aca mumenya ariko abahabara basigaye bakora ayo makosa yo gupostinga bakasanga na inbox umugore mukuru my habibi umugabo yaricaye madame we yicaye ku kazi gahera ari giteka madame bakazabona agastatsi k'umukobwa ya postinze my habibi yo byo abije ku yindi mpoya ngo giga kakabaze nasanze kambere uranyongera kandi ariko izo nguvu abahabara bazikura izo nguvu abahabara bazikura n'ubushira soni bararenze n'ubushira soni bike buke bego zavyo tubirege karagasaku cyari kuri ba DAVINA ariko ba DAVINA ni bicare na ALVIN barera umwana sava ariko imyaka yose DAVINA wavuga ko atakintu kimwe yigeze afasha ni imyaka yose yarabuze amahera ALVIN nangora kazi mageze kwa mufasha
ega amahera yamaryoshe kandi iyo ubuzima buhindutse buca buryoha wari muri bubi wari ufise amacungu buraryoha ubuzima bugafuka pesa ni kifuranguo ni sabuni kuri ubucafu uko bitubwira turi ngaho nyene Alvin avuga ko kuva yashatse gufasha umwana yabishatse kuva kira ariko bamwankiye aranavuga ko yagiye muri Enapo ahamagawe arungiswe na Davina ku bwanyu mubano wa Davina na Alvin watosekaye kuva ke wona kubwiye ujya muko warashaka kuba atazi ko afise ikibazo cyo kugwara kuba babita aba narcissiste sinzi ngene babita baba bafise ingorane nkiyo yuko amabari bashavura bagwana bagira iki hari abantu baremwe gucyo bari bashobora kubajya usindi nga ntibazofa bahujije ariko afise kahise kitwa umwana bavyaranye umwana nuwande umwana n'uw'igihugu mwana n'uw'igihugu azogera imyaka turi muri vision 2040 2060 azogera igihe habaho amantuze amashira hamwe agize yifise abantu bazoshinga amashira hamwe yifise ku buryo umwana batangiye kumutrauma ega ngaho umwana bariko baramutraumatiza umwana batangiye kumutraumatiza gutyo leta ikimubaka bariko baramugwanira kwaca bamutwara muri za shira hamwe zica zimukurikirana akavuga ati ni wewe n'uyu turababatse uwo mwana turamubatse abanza agende hariya hama tuzomubaha nyuma Davina avuga ko hageze igihe Alvin avuga ko hageze igihe Davina ashaka gufutisha Alvin kuri extrait d'acte de naissance y'umwana ayo makuru murayafise ndabizi kubera ko hari muri attends c'était en 2021 non Davina na Buzi bafatanye muri 2020 ivyo bintu bashaka kuba vyarabaye nko muri 2023 aho mbwa Davina we avuga yuko ubu ngo umwana yanditswe kuri iBreeze jewe ndazi ko ya 2024 narabwiwe yuko Davina we nyarambwira yuko umwana yanditswe kuri iBreeze yamufutishije kuri Alvin so sinzi ko yabivuze juste gutyo sinzi ko nawe arabesha harigihe yibeshera sinzi ko yabivuze juste uko sinzi ko yabivuze kubera kubesha sinzi mugabo ivyo urabizi ko bihanwa n'amategeko birahanwa n'amategeko Alvin muvyo yaravuze ko Davina yagombye gufutisha izina ryiwe kuri extrait d'acte de naissance y'umwana iyo nyifato ya Davina nimba ariyo uyakira gute iyo nyifato ya Davina muyakira gute ganere kugira hamwe barafutishije umwana n'uguhanwa acahanwa n'amategeko gute ufata extrait sireti itanga none wewe gute ugenda gufutisha extrait sindabitahura birabaho nyene umuntu akagenda gufutisha ex nyene dore sanse oya sinibaza ko bibaho izina rya saka ari ubwa mbere ndavyumvise agafutisha nyene muri leta akagenda n'ukuru ubu bisigaye binamenana umutwe binagoye ubu kugira bagire baguhe ukagenda here nk'umwana yavutse muri 2020 nk'umwana yavutse muri 2018 17 umwana yavutse 2016 ugacumbwira yuko ugiye nyene neza uno munsi gufutisha extrait uwo musitanteri boca bamuhana yabigize byo ntibibaho ko musitanteri arasinyako ntibibaho bibahe byo bari ubwa mbere ndabibonye cyangwa nyamba ari filime bariko bakinye sava ukapana ibintu byabaye mu gihugu cy'u Burundi urashobora gusanga Alvin ngira yaramwihakanye kumwihakana sinibaza navyo nibaza uravye Alvin iyo yavuye ukaraba hageze nivyo yaravye abana barenga batatu kwagore batandukanye ariko n'abana tutazi hari n'abandi bana tutazi
kubona Alvin agomba gufasha abana bose yavyaye hari ico vyo kwigisha urugwaruka nagira apfe ngisho nkeneye kumenya nagira apfe ariko uyafashe ingira ati bose nkeneye kubafasha umva bose ariko arabegeranya yego bose barababahaye kiretse wa Davina Lewe yakubwiye ko bamuhaye abana bangahe bana babiri baba haji wiwe oya arabafashije iyo barakabariha amashure akabagira yaranze bazara haji wiwe bakabana yoshobora yamboregwa navyo yoshobora umva ntacamureka vyara abandi yimena umutwe ntakivyara tubwira ko atakivyara imbuto ziwe zapfuvye zitacibaruka aragenda aracari muto afise ubuzima burebure imbere yiwe nakomeze arondera ubuzima bamuhe n'iyo divorce yirongorera wundi mugore hama bane nawe yivyarira abana Imana ibaguhaye kwivyarira nkari hana vyakupakupakupako hama bavyaye uwo nawe nyina mugumane nk'uko amufise beyi baza yuko afise umwana hama ngirene ace inyuma y'imyaka 5 urya muhungu azoba ariko aramurondera se ego mama batari ubuzima turimwo buriko buragenda buba beto ambetonage neza urya mwana azorondera se kuko none mu buterere si kwa baruvi yego ntibafise itongo igitongo ni kwa baruvi mu buterere ubu parisera mu buterere igeze kuri angahe are nangahe miliyoni nka 50 wasigari mu gisagara mbiri wahare ryari kiyanga mbiri wa none nyambaje wabo bafise nkare nka zine dufate nk'akarorero zine ko bajya n'abakera y'amaparisera hariya ibya yaramatongo manini n'abapangaye n'ibiki bifitiye akavuga ati jewe ngira nkakire abana ibaze ko hajya atogenda hewe reka umwana azokure yive ko papa bari hajya mu buterere azogenda kwase agati papa jewe shaka kwikorera ubuzima rabusohore Alvin ngo azoba yakuze azovuga ati je shaka induru ikafata abana banje mvugane na mama jewe pare yuwanje yime hama ngaburira abana aca bagaburi usanga umwana arikuriye rega mu mutwe abahungu nuko nyene umuhungu misi yose aratorana kandi umugabo avyara abana b'abahungu yama baha amatongo akabasohora Davina rero nta bwenge afise mu mutwe yibaza yuko we uryamana nawe yatabaye brizi aguma yihetse kwa brizi ibaza yuko yashobora kumurera mama wiwe niwe yareze urya mwana imyaka myinshi Davina byari byamunaniye nese naguye ko bavyari bato ntamureke Alvin aramureka Alvin amureke umwana azogirane umwana azizana birakuze kuvuga ko atakuja birakuze kuvuga ko urukundo rwa mbere rwaba imisi yose rugenda hose rwaba rurimo tuvuga ko Davina agikunda Alvin agikunda Davina Alvin siniba ajya maraya wapi Alvin itu nta rukundo agira Alvin oya nubwo bafise basigaranye akantuze akarusuro ino entertainment nta rukundo ruriyo no nziko monya frere na Rinoji bahebanye ntavyuzi be ni Rinoji yavye monya frere cyane monya frere yavye Rinoji siribaza ko monya frere yaba Rinoji monya frere arakunda Rinoji monya frere arakunda Rinoji ku buryo yogenda kubwira muganga ashiramo serumu ndamubwire ko ngira mfa acaza aya siribaza ko ari Rinoji yamuhevye urakunda guhuza abantu hari ico utegekanya gukora kugira ngo Davina na Alvin bumvikane umwana bashobore
kubandanya barya ntagwe mu mpore barya no kumvikanisha rofuma ngenda nkafata za mbwa zanje zibiri haya nkazishira muri jardin nkashira igufa ngahe rindi gazi kigwanirira ku magufa zozo zihejeje amagufa shazikinira barya bo bahuza barya n'abantu bo guhuza barya naho batumira mu ruba uwo batumira ahantu bukicara bovayo bagukubise wewe nyene wagiye kubahuza ari babi neza cyane gusa Alvin ntavyo yokora mugabo dada kubwiye ati bokubitana wowe ugaca ugenda hagati guri kurabakuranya bagize umuhuza ndavanga cafata intebe akayiguhonda wewe akayiguhonda na Alvin ugaca mutaha kwivuza uti Alvin na Davina rero bama bagwana imisi yose barya sibohuza wa peut-être maître muva yabigiyemo niwe abasani bose bagenda wiwe maître urabijamo bahuza bo basani Imana ibafashe Nelly tuma dusara basozera entertainment muri rusangi ibi bintu rimwe na rimwe bica bituma babandi bayikurikira bavuga ngo ngore guru muririmbyi ngo niko vyateza kugenda Joel ntaragaruka oya turi mu gihe byavyibuze turi mu gihe burya wa mugore kuri YouTube yaragarutse n'umugore kuri YouTube ntaragaruka yago nubunisha bapfuse turi mu gihe wari wavuze ko Joel itariki 30 z'ukwezi kwa kane ariho Joel ukaba warampenze naragufutse ndafise live nzogutuka nzokurora vemuso ndagutuke ajya maojo wampaye uri kurayisigurako narakuguye ko ndakugwa ko ndagufukafuka ukaba warampenze yari yakubwiye ngo rotrana zo yagarutse ukaba warampenze Joe uranzi ivyo bunyagitega birahava twumvikane ukaba warampenze twumvikane ndaho umuntu akirara ubwenge bwanje jeje tubaraba navuze aba bari bita tebenzi jewe sihere ubucuti nabo baguhinduka uko yene baraguhinduka urazi umugwe ko ndaramuguye ko Joel ndamugwa ko ndafukafuka ndabihoza ndavuga ati nitumaramare twambika ibara barakurembeje reka tubihoyehoye ako yakubwiye ko azogaruka yagize séjour yarishe séjour gira nohoze amantena aje kukiba ego ifo ko antene ndazibwira aje kukiva zinoreze neza akadavyibutse yo mana wabambwe yo Yesu oya nta Joel yobigira oya vraiment kubera yo reka ko bakabaye gaye ko bakabaye abantu zoca magarika kuvugira abasani n'abajya bose bakiriku barinoji bande zoca navuga bakakiriko cyo bari bayibara nogyo bari bayibara biraramba ko yana modoka yigurishije Nelly inde Joe yarayigurishije ngwe reka ntohoze gaye reka ntohoze ubutaha nzobaza ndababwiza ukuri bwana bijyana navuze ko harukuri bari bamuheraniye nivyo petete ashaka ko barayamuhaye agaca yigurira ibindi agakoresha ibindi bugabo ya man uko yana Joel ntigera mvura ivyo nisikuza uzi ko rotrana uzoja kuri aeroport umutegeye apana rotrana yuko rotrana fire ya mbere avuye kuri aeroport azoshikira muri Capital Garden paka akudumuceri wo gaha ari ubushatsi nari ko azoza amadubiteka afungure agiye kwa papa wiwe Joel we ndagusabye wari wavuze ko nimbere ko agenda agiye kwa papa we aramuhezagiye araza no ngaha mu vyo basengeye hari mu vyo kugumayo siribaza eka abana ntibabwira byose abavyeyi hari umuvyeyi acaga agangura kuko umuvyeyi kwiyumvira ko umwana agiye mu birometero isinzi utazobubona vuba hari abavyeyi baca baba bari akro n'abana baca banagwara
Tumadushe n'abasoze. Nelly. Ugaho didira. Ugaho ujya udi nabo kuri YouTube ujya mugore. Ashakora igitego soro. Urazi guru ya soro na jabwe. Mugitaga barikeyo mugitaga. Nauzi yo bari. Baciye banyika. Barayitse. Ubu mwe ni soro undi bijabwe rero. Yo, yasavye. Uvuze ati mu bubiri hariho soro na jabwe. Bariyo kweli. Katurindi turacabashakisha. Muracabashakisha. Nelly, akajambo kakigaruka imbere ko dusozera ikiganiro. Akajambo kanyuma sinzi. Ego. Ndabakudakira abakunzi b'umukubito. Asante. Kandi dushimire na Juste Gaye. Ariko rero abakunzi b'umukubito. Mwari mukwiye kugirane, mwari mukwiye kumuha agashimwe Juste Gaye. Kuko ni umukozi nawe yarakoze. Juste Gaye arazana ibintu ngaha narakurikira ikiganiro yagiranye n'umu diaspora ariko arubaka inzu nziza kuki umupapa kuze kuri Tanganyika. Okay. Yavuze yuko yakoze ikiganiro kwa Juste Gaye ngo bafashe ngo parcelle imwe ntihenze gusa. Ngo ntibari bwafate. Yego. Ariko amaze kugira ikiganiro na Juste Gaye ngo inyuma y'imisi mike gusa ngo aba diaspora bari hejeje kuzigora. Afite iyo ni 6 irenze cyane kandi ni platform nini gose murakwiye namwe aba diaspora kujya bereka imirima kujya bereka aba entrepreneur ko na jewe ngaha hari umu diaspora yatwakuye aratubwira yuko yifuza ko twomuhanga ikibanza ngaha muri Capital Garden Park ahakorera ka business. Wow. Mwasi nzomwemerera ega ni wanje jenyene. Aya mai na Nelly nakubona gusangira. No, en fait si c'est pas kuba umu associé ahubwo ashaka ko adupangira agace kamwe akore ivyiwe mugabo bijanye n'iki kibanza ciwacu. Urumva nk'ivyo tumwemereye na mahera zo bayinjiye kuri twebwe ngo shasha ya contrat kare amahera menshi urumva nshatse kuvuga yuko nko ku muntu ashaka kuvyemera canke bishitse abari 6 ku muntu kuko abari ronse ikintu gikomeye cane. Rero ikintu gihari tuze turashimira abantu nanje Juste Gaye ndamushimira. Nawe uri umukozi cane araduga agashiramo ibitoro agasanga abantu ku kivi. Agasanga abantu ku kivi nka mwebwe mukora gutya mwemwe gukira ubushikiranganje bwa communication ministere nuko nyene umuhisi yagiye yajye umuhisi nari kuvuga nk'uku yari kubeja kurondeye. Ariko turizera yuko n'urya mudama ashobora kuzobona impact y'abantu bafise ama YouTube. Apana ma YouTube yahukanisha abantu, apana ma YouTube azana ku promoting ama divorce oya. Ama YouTube yerekana ibikorwa vy'ugwaruka. Ko twebwe ugwaruka nitwebwe Burundi bweje. So nivyo nashaka kuvuga, ntongere ndanabashimire abakunzi b'umukubito. Mukuri mukomeze mudushigikira twese, nta muntu yigira umwe, twese turakeneranira. Nuko hama abakunzi mugabo je ugira nshimire Juste Gaye. Hakaba hariho umufana w'umukubito aba Igitega afise ubukwe muci. Yego. Aze tumuhe jardin akora ubukwe tumuhaye sponsor ya jardin. Neza cyane mwavyumvise kwini point umufana wa Mukubito TV. Yego. Afise ubukwe muci. Yego. Araza tumuhe sponsor ndatande sponsor ya jardin muci ndiko nwa mata na ve musona nyosha. Aze turi mu gatondo aze muri jardin avuga ati jewe nje naboye ikiganiro ku Mukubito jewe nimero zaje nta muntu numwe atazironka. Hama tubahe jardin bikorere ubukwe bavuge bati ino mariage twayironse kubera Umukubito hama nawe bazogushimira. Neza cyane nagushimiye cyane Nelly. Merci. Byari iteka ridasanzwe. Namwe Imana yazanye kino kibanza Igitega ikazana Capital Garden iragaheza gigwa irakanina hazwa eka namwe muzoza muri
saba gukora imanza zitandukanye muzokumva ico ndabajyanye muri no munota hama muheze murongo ubuzima bumeze neza kuri bikora cyongera cyose tegari makamera mwita umusaza ndabata babese la vista uraushura umushura ushuna none